Hello guys, hello my people. Muko murabona kuri kamera no kuri micro ni jewe nimbona Aristotle the Vibe Master. Kuri kamera ndi kumwe na Google Gontra wanda guhereza amasanamu ameze neza cyane. Iyi television nayo si yindi ni E+257 nkuko kubibona kuri kamera rero ndi kumwe n'umwe mu batumire umwe mumenyeshamakuru bakomeye cyane muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Muga imbere ko ndamwakira reka ndagusabe kwanza banza ugire subscribe kuri channel yacu hama ubuzuraronka amakuru yacu uko buke nuko bwije. Reka ndamwakire kuri micro za E+257 boss, welcome. Ewa, asante sana the Vibe Master. Uraho? Jenda ho boss. Asha nanje ndabona ship. Ivyo ndabisha amaso inyuma umeze fresh ndani. Jo bon, jendani ndashima uko biri kose ndashima. Ariko bariko barabona tuvugana akazina babazi yuko yo barinde. Akazina je ku mazina naho n'abavye nkaba nitwa Rukundo Yves, ariko benshi barakunda kunyita Ives, bashobora kunyita Yves nta kibazo byose n'amazina yanje. Muga benshi bakuzi kuri Ives. Benshi banyita Ives na cyane cyane abamilaman. Uno musi kweki bakwita Ives. Bon, en fait novuga yuko ni izina nyijare nyene rivuye muri Yves, jare cubona yama creativity y'abana bo mu gisagara cuvuga ati Ives the Vibe Master uko ucubibona. Uno musi Ives n'umuntu w'umumenyesha makuru. Akorera kusamiriza iraho tutarinze kuvuga. Uno musi Ives yo barinde kuko no mwe mu bamenyesha makuru burya babizobereyemwo bafise uburambe. Reka ndagushimira umaze kuvuga ati ndabifisemo uburambe koko ndabifisemo uburambe. Ndi mumenyesha makuru ndabimazemwo imyaka ishika kuri 5, ariko by the way nabitanguye hafi mu myaka 2012 ariko ico gihe niga muri secondaire, ariko bivanye n'ivyigwa vya secondaire habaye ucubibona guhagarika gato kugira umuntu akurikirana kwanza ivyigwa hama mu nyuma yaho ndasubira kandi kugaruka maze guheza ivyigwa ngaruka 2017 ariko naje kuvyinjiramwo nk'umwuga 2018 ico gituma ndakubwira nti ndabimazemwo imyaka ishika kuri 5. Uno mwuga rero witangazamakuru jewe ndawumazemwo imyaka ishika kuri 5. Uburambe burahari imyaka 5 ni myinshi cyane. Uno musi Ives rero akubwira yuko imyaka 5 niyo bamaze mu muziki ndetse mu menyesha makuru kashi ukorera muri mu baririmbyi Ives, kubera ko no musi gufata iyo category. En fait si mu baririmbyi gusa, ariko ahanini je intego yanje kuva na kera nari mfise one day kuzoba umumenyesha makuru na cyane cyane afasha impano ariko zo ngaha indani wacu mu gihugu apana zo hanze, kuko n'abantu basanzwe bakurikirana ibiganiro ngenda nkora na cyane cyane no kunsamiriza zisanzwe nkorera. By the way bamubwiye ati sindayivuge reka ndayivuge ni Colombe Fe. Okay, byiza cyane. Ahanini ni intego yanje niyo gufasha na cyane cyane abanyempano kuva hano muri kino gihugu cyacu zacu Burundi. Cyo gituma naciye mpitamwo gukora ikiganiro novuga acumuziki. By the way n'ibindi biganiro ndashobora no kunabikora ababizi, ibindi biganiro ndabikora, ariko ahanini ahantu numva yuko ndi aleze mu vyukuri ni kiganiro novuga cy'abanyempano, si umuziki gusa, abanyempano batandukanye. Ubwo si uhaci hafi iryo zina ry'icyo kiganiro cyawe kisanzwe cyitwa Impano Show. Nuko nyene ubivuze, kuko umaze kumva Impano Show na karyo jare nyene ko guha abo banyempano kugira bigaragaze biciye muri ico kiganiro cyitwa Impano Show. Ives no musi rero waje kusamirizi, iyo samirizi yari ifise ico kiganiro muri uwo mwanya nyene mu gico kiganiro ni cyitwa iryo zina. Kuri iyo samirizi radio Colombe FM. Ntege ifise iyo zina muga waje kurujya mwanya urahindura izina, kubera iki guhindura izina ikiganiro? En fait wajije ikibazo cyiza kabisa. Hama icambere cyo je natanguye gukora ikiganiro cy'igiswahili, ikiganiro cyitwa kipaji cha nyumbani, cyaba rimwe mu ndwi guheca cyaba 17h45 jusqu'à 18h45 cyamara isaha yose cyari ikiganiro cy'igiswahili. Ico gihe nakora ikiganiro cy'igiswahili iyo samirize nyene. Mu nyuma yaho insamirizi ati mu byukuri bikora neza, arika tuguhe
iki kiganiro ico kindi uri kuravuga icatumye rero hazi iryo zina ryitwa Impano Show na cane ico gihe hari uwundi munyamakuru hamuye munyamakuru wewe aca araronka irindi bakwe aca yimukira ahandi ku yindi media hama maze kugenda uburongozi ati urashobora kugenda hajya ahantu ego rero niho guca mpitamwo kuzana na jewe nyine uco vyumva creativity yanje nca mpitamwo rero kugiha iryo zina ryitwa Impano Show kandi ndabishimira uburongozi kubona bwaranyemereye yuko ikiganiro tucita Impano Show gushika n'ubu kandi feedback ikabimeze neza suko feedback imeze neza. Ives waraciye muri imyaka 5 yose wabayimaze muri iyo samirizi canke waraciye ahandi hose waramaze kuba uraba ingene bimeze? Naraciye ahandi mu mwaka wa 2018 ariyo hantu naciye ku yindi radio ho nakoze ikiringo cy'umwaka umwe ego mu nyuma yaho nja rero muhira hariya nyene kuri Colombe FM ndahafata yuko ari muhira kuko ni radio y'ugwaruka ariko gikuru ndakunda Aristote gukorera ahantu usanga uri mu muryango w'abantu jare mwumvikana kandi batahura mugatahurana na cyane yaba mu kazi ajya ndahafata nko mu muryango ono musati Ives afata radio Colombe FM nko mu muryango yaba yararonse wundi mushasha Ives kuza agatanguza urukindi kiganira akacita izina rindi bayo kibakimenyere kuri indi zina mbega ni vyatumye abafana bamera nk'abadebukirwa ati mbega ko havuye kino kiganiro ubona wazana iki kiganiro ugitangura vyari bimeze gute? Nkitangura urumva ni ya myaka 5 en fait umaze imyaka ishika hafi irenga office cha kinde bakubwira ati self confidence umaze novuga ko office uburambe mu mwuga novuga umaze kumenya vyinshi kuko gikuru urabona ndakeka yuko nawo ubizi muri no mwuga w'itangazamakuru utegezwa ko office novuga ukwiyemera muri wewe ico no kubwira ati self confidence ukavuga ati kuba ufise intego y'ico ushaka gushikako byari byoroshe kandi nabishima kandi n'imisi cyakunda kwama kibera ko hari ukuntu bace banyongira imisi basuye kandi kunyongira imisi 2 yiyongira kwindi 2 yari isanzwe ihari urumva yuko feedback yaciye igenda neza kandi gushika n'ubu feedback ikabimeze neza Ives no musi ati feedback ni self confidence no kwiyemera uno musi Ives turabona afise kungena avuga ari kusamirizi turamubona n'ingena karavuga ari ngaha kuri mikoro ya E+257 uno musi ni unde mumenyeshamakuru yarabira ko avuga ati jewe urya vraiment aranyespira? Ni benshi cyane nagenda birako kuko ansubiye inyuma gato jewe natanguye urazi ya ndoto tukiri abana jare yaba dufatire muri primaire ari ifise indoto yo kuba umuganga ucibona umuntu wese abagomba kuba umuganga jare ashinzwe abadokiteri ikiri ku muganga ariko maze kugera muri 5e primaire natanguye gutangura kwama numviriza radio ndavyibuka nari mfise umugenzi wanje twigana ico gihe muri primaire we yari afise uturadio twatundi usanga dufise utubuto udutushe dushika kuri 2 ugaca ufyonda ishene ugwako niyo nyene urumva nta gutumbereza urushinga ucibibona hama mu nyuma yaho ndavyibuka ako karadio nakaguze $500 kera yari menshi mu nyuma yaho ntangura kwanza kwama numviriza ibiganiro bitandukanye yaba n'ibiganiro vy'inkino ivy'imiziki bari benshi nakunda kwama nkurikirana urashobora kunyemerera ndabavuge nta kibazo byiza cyane ico gihe nakunda gukurikirana na cyane umuntu yitwa DJ Rafa ico gihe akorera kuri radio televiziyo Salama ariko ico gihe rero jewe bivanye no muhira uco bibona bwa buzima atatara urumva televiziyo oya ucukurikirana kuri ya radio nari mfise nkamukurikirana uwundi yari Elvis Iradukunda yagiye no kuri burya ariko yatangiye kwanza guca hariya kuri radio televiziyo Salama mu nyuma yaho bari benshi
ndakurikirana ico gihe nkiri muri primaire n'umuntu yitwa Alenova nawe nyene naramukurikirana ishiramwe y'abanyamakuru b'imico kama hama mu nyuma yaho ni benshi cyane nagiye nkurikirana muri iyo myaka nkiri muri primaire urumva yuko bari benshi cyane abo mpejeje kubakubwira amazina yabo eka ntibagiye n'umuntu yitwa Hamidu Hassan ico gihe yakurira kuri Radio Culture yakurikirana citwa Burundi Beats abo bose ibiganiro byabo gushika no ndacavyibuka kandi ico gihe nkiciga primaire ariko maze kugirirwa ibakwe ndimba ngeze muri secondaire umwe muri abo na cyane cyane umuntu yitwa Elvis Radukunda ari hose Imana imuhezagire no umwe mu bantu ntakubesha the vibe masa umwe mu bantu ndashoboye kwegera ndamubwira dream mfise kuko bamwe narashobora kubarondera nkiri umupeti ndamubwira ati je one day ndashobora kuzobumenyesha makuru ariko ndifuza guhabwa impanuro ariko bamwe bagiye bankwepa ugacusanga birabaho mu buzima busanzwe bwa misi yose umuntu arashobora kukwemerera ikintu hagera agaca gukwepa ariko je ico gihe nivyanciye intege vraiment kandi ni ibintu vyankomeje murantunga ni ibintu vyankomeje muri je kandi gushika n'ubu bikibandanya binyubaka ariko naho ico gihe bamwe n'abandi nagiye nsaba jare service bakankwepa ariko umuntu yitwa Elvis naramwegereye mu byukuri yari very open ico gihe ndamwegera nari nkiri umwana ico gihe ndavyibuka nari niga weekend watanguye kuvyumvira kare 2012 nkiri umwana rero ico gihe mu mwaka wa 2012 maze kwegera umuntu yitwa Elvis Radukunda ico gihe niga weekend ndamubwira ariko acambwira okay nta kibazo acampimanura acambwira ati komereza aho iyo ndoto ufise uzoyibandanye ni nakazi keza arantera intege kandi ndabishima aca ambwira ati urashobora kuza mu kiganiro cyo gutasha ndavyuka ico gihe yari le 11 May umunsi mukuru w'abarasa waramaze kubifata mu mutwe yari uvuga ati nico kintu cuba cyarakuryoheye mu kariyeri yawe ico kintu mbere yatanguye jare ndiko kumpa mikro ko ico gihe nakunda kumva abantu bavugira mu radio none ahantu haba hameze guti baba bicaye ahantu hameze guti ja rero Elvis ico gihe acambwira urashobora kuza mu kiganiro cyo gutasha ndacibuka ico kiganiro caba ku munsi wa gatandatu caba isaha imwe caba ku wa gatandatu saa 5 zo mu gatondo gushika saa 6 cama isaha imwe hama uyo munsi mu byukuri man kuko ni cya kintu nakubwira ati ufise intego ucimene icurondera men vuga ati abantu benshi barankwevye nagenda basaba ama service ariko nzi ico ndondera reka rero ngaragaze cya kintu rero kuva nkiri umwana reka ndakigaragarize ngaha kuri micro jare Elvis aricara iruhande yanje cinaje arama micro ndakora ariko twarakoranye acavuga ati turi kumwe n'umutumire reka tumuha akajyo kandi ndabishima uyo munsi vraiment kabaye akajyo nicaye ku radio mvuga abantu bagatelefona tukavugana kandi byarampimbaye cyane gose rero mpejeje acambwira ati ufise impano cyo no guhanura gusa komereza kandi yambwiye ati ntugacike intege mu buzima ntukitaho na cyane cyane ntukarabe ama challenge ashobora kugushikira atandukanye kuko umuntu urashobora kumusaba service akagukwepa ariko wewe ntukiyumvire bajya abantu jare bagukwepa ubasabye service hama mu nyuma yaho namubwira okay byiza cyane ariko rero bivanye n'ivyigwa n'igico gihe muri secondaire ucibona uyu mwanya wo mu gatondo mba ndi ku ishure mu nyuma yaho nca ndamubwira yuko ehana cubibona ivyigwa acambwira ati kandi ico kintu nico ahanini uno mugu gusaba ubufise ubumenyi hama nja kurondera ubumenyi ni waheza uzogaruka kuko journalisme ntitumwaka abiya okay byiza cyane cyambandanya ndiga hageze rero 2017 nca ndabigarukamwo ndabigarusemwo rero
2017 ndabigarutsemwo niyo rero naciye mpura n'insamirizi yitwa Colombe FM hariya iradiyo y'ugwaruka kuri Centre Jeune Kamenge nahuye n'umuntu novuga ambera umuvyeyi kandi gushika n'ubu numwe mu bantu nshimira yitwa Judycaellegi ni umwe mu bantu mu by'ukuri nuba ari hose Imana ibandanye umuhezagira niwe muntu novuga maze guheza amashure ndamwegereye acarampa ako karyo mu by'ukuri yabaye umuntu wa kabiri twahuye acama kandi ako karyo ko kwigaragariza kuri micro ego ico gihe naza nk'umwemvite ucubibona nawe nk'umwemvite gushikaho menyera umwuga ndabimenyera buke numwe mu bantu bamfashe ukuboko rero 2018 bica bihinduka umwuga kandi gushika n'ubu ndashima kuko Judycaellegi numwe mu bantu yamfashe ukuboko kandi gushika n'ubu ico kintu ndakimushimira ni benshi cyane bagiye bamfata ukuboko harimo abayobozi b'insamirizi bose mu by'ukuri muri rusangi ni cyakinyi nakubwiye nti ni umuryango kandi gushika n'ubu ndaryoherwa kubona ndi mu muryango Ivese ncaye ikintu tuba cyarakubaye ko rero cakubabaje uvuga ati jewe naho ubu mbona ko ibintu bya byarafashe inzira ariko aka kantu vraiment sinzokibagiye ikintu cyambabaje ni byinshi hamwe kimwe uvuga ati iki kweri ikintu cyambabaje jari nuko ushobora kuba uri kurakora ikintu ugasanga muri uno mwuga uhuye n'umuntu akuruta novuga kubera afise ububasha ucubibona ari mukuru ariko mu gihe we uba uri kurakora uriya mwuga cyangwa nakubwira ufise self confidence ariko ugaca usanga habayemwo novuga kuguca intege vraiment ico kintu carambabaje jewe harageze n'igihe ndabihagarika namaze hafi umwaka urenga mu by'ukuri ntakora ibintu vya journalisme kuko hageze igihe niyumvira ati reka mfate umwanzuro nje gukora ibindi bintu ego ariko igikuru hari bamwe mu baririmbyi bagiye bambwira ati bro ntuhagarike mu by'ukuri hamwe wohagarika wowe uriko uradekuraje bamwe n'abandi twamye tugukurikirana kandi turazi yuko uri umwe mu bantu udufasha mu bitandukanye ariko rero je uko ntuguriye telefone nkabona amakomantere y'abantu batandukanye abantu usanga bagukurikirana usanga bakwandikira banyandikira izo komantere rero bati wa nta kundi reka nsubire kandi gufata decision ibivanye n'ama challenge usanga agenda ashikira umuntu ayo ma challenge yigeze kunshikira gushikaho nahagaritse ikiringo c'umwaka urenga mu nyuma yaho ncavuga ati wa reka rero ngaruke mu bintu vya media cakini nakubwira hari ahantu rero naciye ku yindi media ndakora ikiringo c'umwaka nkoze ikiringo c'umwaka nca rero mu Kamenge muhira gushika n'ubu kandi ibintu bimeze neza suko ibintu maze kuvuga ati uri no muririmbyi wa mbere yambwiye ati Ivese urashoboye umuririmbyi wa mbere wari mu bambere bambwiye ati ndashoboye umuntu reka ndakivugire ngaha kuri micro umuntu Auguste Burundi niwe muntu wa mbere yatanguye ku ntera intege kandi mbo benshi barabimbwira out of microphone ariko niwe muntu wa mbere yatanguye kubimbwira twicaranye kuri micro ku radio mu kiganiro turiko turakorana ambwira ati bro ufise impano kandi urashoboye muri jewe kuko man yari ubwa mbere duhuye umuntu avuye muri Amerika akaza tugakorana iyo emission ariko ku nshuro ya mbere ambonye aranyiweza akaguma ndaba ingene nkora acambwira bro ndakubwira ikintu
urafise impano kandi ubandanye acambwira ati mu myaka kanaka we ari ahantu ndiko ndakora kandi ico kintu yakivugiye kuri micro urumva niwe muntu wa mbere novuga yubahuse akivugira kuri micro bitandukanye n'abandi babivugira out of microphone batabigaragaza iyo nabatumiye mu kiganiro ariko we niwe yari umuntu wa mbere yatanguye kubivugira kuri micro mu kiganiro canje niwe muntu wa mbere yatanguye kubivuga kandi ndamushimira ari muri Amerika ati niwe muntu wa mbere amaze kumbwira ko nshoboye uno munsi nyuma n'abandi bace baza babivuga ariko babivuze ari wabitanguye uno munsi IVS ahabona umuziki w'u Burundi aho impano z'u Burundi zigeze kubwiwe arashima turashima kuko pour le moment turiko turabona zimwe mu mpano zo ngaha mu gihugu cacu abana b'igihugu bariko baraja gukora ibitiramo ku mugabane wa Burayi ucibona yuko hariho intambwe ishimishije muri uno muziki wacu Burundi naho imengi gihari urugamba ruraca hari mu muziki yego wo kugira umutegesi uno munsi aja araba nka ivyo muziki mu Burundi we mico kama niki ubona wohindura ubu ongira umutegesi ico nohindura muri kano kanyo nyishu yongora ariko gikuru utunenge ni twobura aho hose no mu bindi bihugu tuvuga yuko ngo umuziki waho wateye imbere kuturusha ariko nabonye novuga yuko bagenda bagira utwo tunenge ariko gikuru the vibe master gikuru turabona yuko bari ku kivi abatandukanye bamenyeshamakuru abaririmbyi eka n'abafanzi ariko gikuru gusa gikuru nuko novuga ati abantu bafise amafaranga bo bandanya bongereza bagashiramwo imitahe uburyo mu banyempano kuko birazwi ko abarundi dusanzwe dufise impano na cane dufatiye ku banyempano nkuko wambwiye ati tuvuge ku bijanye n'umuziki ariko ku bijanye n'umuziki ni benshi kabisa bafise impano ariko gikuru nuko abo banyamitahe bo bandanya bashiramwo iyo mitahe muri abo bana b'igihugu ariko n'ikindi kintu abo banyempano bakamenya kwitahura si bose bamwe kuko benshi barazi ivyo barimwo ariko gikuru nuko abanyamitahe bo bandanya bashiramwo akanoti IVS turamubona kenshi habaye nko mu kintu cy'umupira nahabaye cyane avuga ati je ndagiye kuraba umupira kubeka IVS no munsi n'uwamufashe ukuboko wa mbere amuhereza micro yari umumenyesha makuru wa sport n'ubu tumuzi muri sport cyane kubeka IVS no munsi atakasati vuga naje vuga sport ndashobora kuyivuga neza nk'abaraho sport uyo muntu nakubwiye nawe nyene muri sport tumenyere muri sport ariko muri iyo myaka iheze yakora ibiganiro vya sport n'umuziki ariko jani nakunda umuziki ego ufata imwe mu mpano ego ariko ahanini ngarutse nyuma n'ibiganiro vya sport nagenda ndatumigwa ahatandukanye kandi sport ndayikurikirana sport kuvuga ngo ntabwo ndayikurikirana ariko sport ndayikurikirana kandi ndafise n'ibigwi nkunda ndakunda sport no muzayivesa umugwi ushobora gutsindwa wakunda akavuga ati jewe no musi gufungura simfungura apana gufungura ariko ugenda kuraba wafungura icyo nogaruka ko ku ruhande rwanje ndayikunda imigwi uriko rambaza imigwi yo ngaha canke ntaribura ahi wacu nkunda botangara nkunda umugwi witwa Vitalo ndawukunda cyane ariko birashika ariko naho nzoba ndomwe nzogwa inyuma nsanzwe nkunda Vitalo ariko ntuvuga ati ngo umugwi naho botsindwa ati ngo jewe naho uyo mugwi wotsindwa ngo ati ngo noca ngo noca nisonzesha nje mu mafungo oya sinoja oya ariko nishaka inama mvuga ati urashobora gukunda umugwi ariko umugwi ntuka kugira imbohe urumva urashobora gukunda ukawufana ariko gushika kuri dogre yo kwisonzesha oya ndakunda Vitalo ariko no hanze sanzwe mfise imigwi mfana reka no uvuge ko ntihagira umuntu azaba avuga ati IVS ndasumvise ku mugabane wa Burayi ndayifise atari banga irahari mu Burundi sanzwe nkunda Vitalo mu Bwongereza sanzwe n'umufana wa Manchester United muri Espagne sanzwe nkunda Barcelona ego hama muri basket sanzwe nkunda Los Angeles Lakers basket mu Burundi urunani toujours IVS nika ikajambo bw'uno munsi abakunzi
abakunzi b'igihugu cy'u Burundi, abakunzi b'impano ndundi, ubabwira iki kajambo kanyuma? Akajambo nobwira subiramwo abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abakunzi b'impano, abarundi ndetse n'inshuti muri rusange, abarundi n'abanyamahanga bose, n'abanyamahanga basigaye bumva ikirundi byose, n'inshuti z'u Burundi bose kabisa, byiza cyane. Hama icyo nobabwira gusa bo babandanye bashigikira abanyempano, abanyamuziki batandukanye, abo bose jare abantu bose bafise impano, babandanye babagarigariza urukundo nk'uko bamye babikora, kandi gushika n'ubu babandanye biyongera na cyane cyane mu guha agaciro abo banyempano batandukanye. AFC kandagushimire cyane. Ebasha nanjye ndagushimire di vibe master, ndagushimire ryari teka kubana nawe, kandi ndagushimire hariya bamwita Gogo Gontra. Bamwita Gogo Gontra. Gogo ntabwo ari umurundi, sinumvise izina ry'ikirundi. Niyo ma creativity yo mu gisagara. Gogo AFC vibe master woni Gogo Gontra. Gogo n'umufotographe akomeye cyane. Umufotographe nzoguhamagara umunsi ubanza muri gwaro, ariko si vuba, umugambi urahari, ndacyashishoza. Uraza hano umusanga kuri E+. Kuri E+. Byiza cyane kuri E+ bose, nagwara twese ni kuri E+. Bibuse yuko bakunda icyo bita subscribe. So guys, mu by'ukuri mu bandanye mushigikira abanyempano nkuko tuguma tubivuga, kuko ni bamwe mu gwaruka babikora neza. Iyo uhuye n'urundi gwaruka novuga rufise impano kandi rubandanya rubikora neza mu kugaragaza impano zabo, mu by'ukuri ni cya kintu tubandanya tuvuga ati tubandanye dushigikirana mu banyempano batandukanye hano mu gihugu cyacu za cy'Urundi. Rero kuri uri kurakurikirana E+257 mu bandanye mugira subscribe, ibiganiro ni subscribe cyangwa ni subscribe azako kano karangora mu bandanye mugira subscribe kugira subscribers zibandanye ziba nyinshi, kugira tubandanye twirabira ibiganiro, kandi je nsanzwe ndagukurikirana kuri E+257 nsanzwe ndanayivuga neza. Urakoze cyane. Merci beaucoup. Abakunzi ba E+257 reka tubashimire, mwumvise ko mwumvise byinshi. Uwe uzakora bino video baza kwanza uyirabe yose uyihize, kuko ni byinshi byavugwe muri no video, uyiravye agace ntuza kumenya byinshi. Reka ndagushimire kuri micro Jenny mbona Aristote the vibe master, umutumire wacu ya Ives Rukundo, kuri kamera ni kumwe na Gogo Gontra, waho ndaguha amasana ameze neza, nahandi uzomusanga atari kuri E+257.